nuko bakunzi mukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro tubashikiriza duciye ku buhinga ngurukanabumenyi WhatsApp, Facebook, Instagram na YouTube. Turabaramukije mwese muri guma dukurikirana, reka tubahe n'ikaze muri kino kiganiro cyo kuri no munsi. Tukaba turi kumwe namwe aho twifuza yuko tugiye kuganira hanini, turaza guhagarara ku buhinga canke ku mpano z'umwe wese mu byo abashoboye. Jewe nyene muri kumwe kuri mikro ya mbere ni Ndayizeye, akaba ari jewe ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Nkuko narimeje kubabwira bakunzi ibiganiro bica ku Impano FM, nemeje kubabwira ko tugiye kuganiraho ibitandukanye cyane cyane. Turaza kuvugana ikijanye n'impano z'umwe n'uwundi, cyane cyane mu bintu bijanye n'umuziki. Niwe nababwiye no musere turaza gukoresha abaririmbyi batandukanye, abarundi biwacu, abanyarwanda, abatanzania ndetse n'abandi baririmbyi baba mu karere ka East African Community. Nivyo tuzakwagura kugira ngo bishobore kugena neza gusumba. Hanyuma rero murumva yuko ivyo twabateguriye bimeze neza. Urashobora kuba uri kurankurikirana uri mu nzu iwawe, uri kurakurikirana ibiganiro bicanye nyene ku buhinga ngurukanabumenyi. Ndakwifurize rero kumererwa neza, ndaguhamagarira kubana gukurikirana kino kiganiro. Ndazi ko uza kuhakura bitari bike mu bijanye n'ivyo ubuhinga, cyane cyane n'impano z'uyu n'uriya. Hanyuma rero sindi umwe muri studio za Impano FM, turi kumwe n'umutumire wacu, umutumire akomeye kuko hari byinshi aza kudufasha kugira ngo ikiganiro kibone kugena neza canke ikiganiro kibone kugira intumbero. Hanyuma rero reka nje namuha ikaze, reka manze ndamuramutse, ndamuha ikaze hano mu studio za Impano FM. Ikaze ya kazina kanje nitwa Derice Irakoze, benshi baranzi nyene ndakuba ndi umuntu nyene akunda industry muziki ndawumviriza ya, kandi ndisanga muri radio Impano FM, ndahari ndisanga kabisa. Nuko rero nemeje kubabwira ati turi kumwe n'umutumire wacu mwiza aje kubitondora. Hanyuma rero asanzwe atubwira yuko akunda kuba muri industry y'umuziki, nawe nyene niho yama. Hanyuma kino kiganiro rero babwiye ko tuza kuvugana ku bijanye n'impano z'ugwaruka canke impano z'umuntu wari wese mu bikorwa bitandukanye, ariko no munsi turaza guhagarara cyane cyane ku muziki, kuko umuziki nawo ni kimwe mu bintu bituma iterambere ry'igihugu rigenda neza. Harimo abantu baririmbye indirimbo zitandukanye, birashika baratera imbere. Hanyuma rero tubarize rero Derice nawe nyene nkuko yatubwiye, hari uwo busanzwe rumuririmbyi canke bimeze gute, harakarimbo maze gusohora canke muri make bariko baratwumviriza nikiki hanini Derice mumenyera ko nk'umuntu w'umutumire dufise no munsi? Ya nyene akunda industry muziki ndawumviriza ya, kandi ndisanga muri radio Impano FM, ndahari ndisanga kabisa. So akazina kanje bakunda kunyita nyene kubuhizi nyene ko star, niko no bivuga ko star bakunda kunyita DBM ya, indome zitatu D na B na M ya, nikucuzi sobanuro kacubona neza. Yes. Nuko rero Derice aje kutubwira yuko wewe usanzwe hari amazina gutazira nka mu karere nk'amazina y'umusitare. None Derice uno munsi wavuze ko utari umuririmbyi, none ni gute ushobora kumenya indirimbo usanzwe utari umuririmbyi? Kuko hari nk'indirimbo usanga abaririmbyi bariko baririmba ugasanga zirimo amajambo amwe umenga aragoye. Uzimenya gute? Mbega ho birondera gute? Ni gute indirimbo ushobora kuyironka nubwo ibishotse muri studio mu mwanya muto yuko abuyironse? Kuko tugera turaraba abaririmbyi abantu benshi usanga arabafana, baba bafana b'umuziki cyangwa ugasanga abafana b'umupira, baramenya amakuru cyane cyane yibiba biri ku rubuga uno munsi. Indirimbo hari indirimbo ushobora gusohoka no bose muri studio, ariko azumva nka Derice ariko arayivuza. Urafise ubuhinga bwo kuzirondera? Mbega ho vise
mugirana ya collabo n'abaririmbyi akakubwira ati ngiye kuyisohora uno munsi ejo we Derice niwe uzoburi kurayivuza mu karere byo bavyifashe gute ubirondera gute ni navyo rero ugomba utubwire kuko hari ikindi kibazo cyo kubaza mu nyuma n'ubundi rero ashobora kuzisigura bariko batwumviriza inge nawe ushobora kumenya indirimbo byoroshe mu mwanya muto na industry cyane ubuhinga bwaraje sinkakera umuntu yasohora indirimbo gasanga ivugira ku radio gusa abaririmbyi benshi baba bafite amachano yabo ya YouTube Instagram IGTV nyene nk'ibyo so kuko indirimbo nyaruka kuronka umuntu abo telefone buhinga bwaraje amatelefone ari hakomakomeye akazi ari ku rwego indirimbo ayisohoye ayishira kuri YouTube nanje kubera abansanzwe mfite n'agatelefone nsimbira kuri YouTube nka recharge cyangwa bivanye n'umuririmbyi ukuntu bandamukurikirana by the way ndagerageza kuri YouTube nkakora subscribing nkagira sabone share comment kugira ibintu byiwe abi posting nyaruke kubibona n'ingoka ko ndonka music ndagerageza nyine nkiyaranja ko nyine makanda zero kandi ntabara umwe ni benshi ndabakunda urumva navuze ati ndayinda yes Yesa aje kumbara ati jewe ndagomba kubwira yuko muziki ndawurondera kubera ko haraje imihora myinshi yo kuri YouTube, Facebook, Instagram ngongerageza kugira share na comment akagira sabone niko rero Derice uno munsi si Derice wejo hahise Derice uno munsi yaramaze gutera imbere n'abarundi biwacu baramaze gutera imbere indirimbo nyinshi bazisorera muri studio mu studio hanyuma mu myaka yera warabona bakunda kugira ama audio yonyene ariko no munsi barashiramo n'ama video kugira ngo uno munsi umuntu ariko arumviriza indirimbo ashobore kuvuga ati reka mbere nsimbire ko ndabe ningene bashoboye gukora indirimbo nk'iyo ndirimbo bariko baririmba bavuga ngo nkora umuti indirimbo rero nkora umuti nabo nyene zindundi cyane niwe muririmbyi Derice ashobora kuvuga ati jewe Derice muno mwanya je ndakunda umuririmbyi naka kubera ko hari byinshi yakoze mu ndirimbo ziwe kuko hari abantu baririmba indirimbo gasanga bazishamo amajambo kandi ahabura amajambo ahamagara Derice uno munsi Derice nkuno munsi turi kumwe nk'umutumire muri studio za Impano FM nuwe muririmbyi wewe yagushitse ku mutima uravuga ati jewe muno muririmbyi yarananteye intege arantuma ntegeza kuguma nkurikirana cyane ibyo mu buhinga ngurukana bumenyi cyane mu kumenya ibijyanye n'umuziki ndundi hanyuma tubaza kuvuga mu nyuma izindi ndirimbo zitandukanye zo mu bihugu duhana imbibe canke no muri East African Community. Thanks kumbaza ikibazo cyiza cyane nk'icyo jewe umuririmbyi yaririmbye ino ndirimbo ndamukunda nawe nyine cyane gusa nyine yitwa Eri Pro wone wasa n'usigaye ko karirimbo kitwa nkora umuti ari kumwe na DJ Frankis mu DJ baramuzi nyine barabuvugiriza ngo babukomakome baramuzi yes kibazo wamba DJ cy'umuririmbyi nkunda cyane anyesubira cyane ni Mr. bamita Boniface ni Bface vraiment arashoboye aranyuzuza cyane arashira muri muntu kuko music asohora cyane tuba turimo concert nyinshi yes ndamukunda cyane arabize kuririmba kakira ndamukunda Bface cyane uyu munsi mwibuke dufise party hahiye nimuze mwese dutambe hahiye utaraza naho mbi Ebana stop we wanna part kuragasha hanyuma numvise rero Bface the floor no batazira Boniface busanzwe no ko yaciye abantu yingo nishwa Bface amajambo yose avuga hari umenga nacokorana hari ahamagarana hari avuga ibintu wewe bijya nka Derice wewe icyatumye umukunda gikuru mbene reka umudiho amajambo yavuze yatumye akubwira ati jewe mu baririmbyi b'abarundi naho boza ngaho bagahiganwa numva neza ko Bface yotana umudari w'umwakaka nica baririmba ibintu nyene bisa nk'ivyo gutukana mugabo byumvirije neza ukabyinjira indani muri byo mu majambo bavuga wumva ari conseil nziza cyane impanuro nziza
ubyumvirije biba bikwiye ukumva ati ariko arahanura ibi nk'ubu mwino ndirimbo aravuga ibintu ngo abapasitori bavuga ngo ndize turatanga isambare umuntu atanga ikivuye ku mutima none wacu utanga ikitavuye ku mutima mwese atanga ikintu kivuye ku mutima nubwo wowe ufise pesi gitoma ndamukunda ico nyene aratanga impanuro nyinshi n'ibintu byinshi barabizi n'indirimbo ziwo zumviriza nko kumviriza biri ku mutima bitanu ni diagode haro n'izindi nyinshi barabizi kabisa. Nuko ndagukengurukire cyane kuba witabye ikiganiro kuko mu majambo yose wishuye tumvise neza yuko intumbero umuziki y'utujana urumva ari abantu bashobora kuja mu muziki ugasanga ntibafise ihangiro canke imbono mugamwe ho muravuze muti twe turabikurikirana ariko haruhande tuba dufise ibindi bikorwa imirimo turangura kugira ngo bikunde dushobore kwiteza imbere dushobore guteza imbere igihugu cyacu Burundi. Nuko rero turagukengurukiye cyane ngira ngo ndikwasubira gutuma ko ngira ngo uzotwitaba hanyuma rero bakunze mwariko murakurikirana bino biganiro kino kiganiro mwese murashobora kwa mufise ibyo mwatahuye turakeneye kugira comment urashobora kugira commentaire hari ya kuri YouTube cyangwa commentaire kuri Facebook no kugira ngo nako ibyo dukora turabe ko muba muri ko murabibona hama uragira sabone kugira ngo bishobore kugenda neza hanyuma uragira share nayo nyine akenewe subscribe nanyo rero turakeneye kugira ngo bikunde tubarabe ku biganiro byacu turashikiriza habariho benshi bariko babikurikirana rero wewe bashobora kudukurikirana turagukengurukiye tumwe dukengurukire cyane Ezekiel dufashije mu buhinga bw'ivyuma akaba ari kuri kamera tushimire cyane Derice nawe nyine kuri micro ya kabiri Mr DBM mambonye no kumwamboye yicaye burya n'umuntu muremure cyane ashobora kuba apima nk'imetero nka 6.5 asumba Goliath no musirere yatugeneye muri studio kugira ngo dushobore kuganira dushobora kuvyagura rero hanyuma rero urashobora kuduhamagara uciye ku nimero baza kukuha aho hepfo gato uraza kuraba hajya hepfo gato uraza kubona nimero inamba ushobora guhamagara kugira ngo ushobore kuza uradukurikira amara utegize sabone ntuzoshobora kubona ibiganiro byacu buri munsi yego uraza kubona ikiganiro cyacu ugiye kuri YouTube andika Impano FM yego biraza mugabo ugiye sabone uzokwamuzura urabona ibyo tutaracisha bya buri munsi abataragira subscribe share comment share abana mwatanzwe hariya munsi murahabona kuri YouTube murakora subscribe share comment abone nyine ibintu by'iwacu tuze turabibahereza bana ndabarungitse please mukore aga subscribe share comment thanks so much bana see you again hadi Impano FM mubawe merci beaucoup no hanyuma ndahari muzontumire mane bahe kandi uko rero murumva ko ibintu byacu biguma bishanganye ku Impano FM murabizi ko ni ibintu bya kera twatanguye n'ubundi tukibandanya ariko twabwiye ko interano zanyu cyakenewe interano zanyu zakenewe haba mu buryo no kuvuga hariya nyene muca mubabona kugana mukavuga ati reka baye abahungu kabisa batera imbere niyo mpamvu rero kugira ati ibyo tubatuza dukora tugomba ko tubikora twenyene ndazi neza hwerereye mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi udukurikirana uri kure mu bihugu byo hanze muri Kenya muri Tanzania muri Congo no mu kibanyi cy'u Rwanda n'abari America USA ndabwira ati big sana ibintu bimeze neza ni 5 kuri 5 ariko rero turacakeneye iki ubufasha dukeneye uko ibitwa turiko turakora bishobora gusohoka hanyuma n'abandi bagenzi bakavyumva izi mpano zacu zishobore kugenda neza ibiganiro byacu turiko turakora bishobore kuba ibiganiro bishobora gushikira abantu benshi ku mwanya muto kuko bino biganiro tubashikiriza muraza kubikurikirana ariko udafise WhatsApp vraiment canke ngo ufise agatelefone ngo uje kuri YouTube birashobora kugorana gatoyi tuba dukeneye ko natwe tubisohora bize biragenda bija hanze big up sana.